ndamubwire mama ko umaze kumukunda. Oya noba nihuse kuko naho sinzahagaze, igihe nshagera nzobigaragaza. Camelia, sorry mama. ndiko ndabaza wewe, ndakeneye kunyishura. Mama ntiyaragira ko agenda aka kanya nyene, basi wari gufuma n'indira akarenga ko n'indwi imwe basi canke indwi zibiri. Erega raba abagenzi bo bibona nawe. Mama rega amezi atatu ni make nitwumumerwa kugira mariage. Ibaze nk'ubu abantu bamenye ko habaye ibintu nk'ibi, bo bibona nabi. Mama nomaramara mu bantu. Ahno ndakwingenza basi nimuvugane na mama umara yandi mezi atatu. Camelia, uri no kumara muri mutwe wawe, mburazi yuko akora camahera. Uyu ari ku kazi, subire kandi ndamusinyire izindi 12 millions. Tiens, toi tu n'es pas normal, ntibishoboka. Ibyo twashaka yarabikoze kandi nabikoze kuneza yiwawe. Hari ikintu ukeneye ko nongera ko no Mama urusuru dandoza turiko turakora. Sindiko ndinjiza ndiko ndasohora. No Camelia, nibaze ko navuze wavyumvise. Mama, mbabari ko ndakwisi mama bwa mbere, ariko kubwa Camelia ndabona ko twabikora basi nabikorera ubuntu. Sa Ya nta mafaranga ndi bukusabe kandi, ariko kubwiwe reka ndabikore kandi. Anje, ibyo uri kurambwira ndabyumva cyane, ariko nta buryo na bumwe ushobora kunsigurira yuko ntushobora guhagarika kwihorera, ntigezwa kwihorera kuri mukuru wanjye. Nelson, kwihorera siyo solution. Mukuru wawe si Camelia yamwishe, ahubwo nuko agomba kuba victime yabyo. Ikintu kimwe no gukonse ikuremo ibyo bintu. Noneho uraje no kwihorera ko ari icyaha, nta kamaro na kamwe ko kwihorera. No, nta buryo na bumwe ushobora kunsigura yuko atari we yamwishe. Gute? Kuko igihe aza gufa yasize yanditse urwandiko ruvuga neza yuko yiyahuye kubera kamere. Ni gute ushobora kumbwira yuko atari we yamwishe? Mbeho ndakubaza, iki kintu urazi ko ushobora kugikora ukazocicuza imyaka yawe yose kuba uri mu mpimba imyaka n'imyaka ngo washatse kwihorera? Ubwo rwandiko uri kurafonda uwo rugutuma woruza. Nelson, itonde mu byo uri kuravuga n'ibyo ugomba gukora, kuko hari umunsi uzondondera ubwira ati bya bindi ingaruka yabyo narabibonye, nanjye atamwanya afite wo kugutega amatwi. Wowe ntabyuzi, nunze uburibwe ndiko ndumva muri cyo. Ahno, uri kuravuga ibintu uri siho navyo cyangwa uri kuravuga gusa kwera kuvuga? Ahno, aka kazi wakoze gafise kontra, nta yindi kontra nkeneye kongerako. Uvyumve, unyumve neza, okay? Mama nivyo kontra yanje nawe we nta nahamwe yanditse. Humura sinzoza kukwishyuza wenda kuburanye. Gusa nk'umuntu yiyumvira gukora basi ciza na rimwe, sinkorera amafaranga ariko numve ko nanjye nkoze ciza, reka ndabikore kubwa Camelia. Aba bana bariko bamishiki. Kamia ubwa mbere yambwiye ngo nimbanze ndindire ngo aracari kare. Ahno nawe ngo aremeye kubikora ku buntu. Okay, sawa, urabikora uko ubyumva, nta kibazo. Camelia watetse iki?
ko shonje. Mama naratetse isombe mudatutse ko. Wow. Nje kwari kajumbo bwari bw'ibigori. Cha n'agapiripiri. Yo mama ntukibagiye. Okay man. niteguriye ingaruka yose ndayiteguriye yaba nziza yaba mbi ndayiteguriye ariko nigezwa gushitsa umupango wanje kandi ikindi naco womeye nta buryo na bumwe je noshobora kwihanganira Camille age anwe anezerwe no anezerwe mu gihe nanje ndiko ndababara ku bwa mukuru wanje ibyo nshobora kubyihanganira na gato. Erega ndagutahura kandi cyane kandi ko ufise uburibwe birumvikana mbese ndakubaza niyo wabikora mukuru wazoca agaruka kuzoba uri urishirako amaraso y'umuntu ku bintu by'ubusabusa azoca agaruka imbere yo gukora ikintu uzobanze wiyumvire kare. Kumengo mperutse kumva umengo wari waratumye kwingano muri Zambia zoba zarashitse. Narabitumye ko mugani zirashika. Ziracari muri konvoi ariko muraza ko muri nka 4 ou 5 jours zishobora kuba zashitse. Ndabona ibintu ni sawa. Hama nashaka ndabibariza akantu. Urabona mama Camille uri umumama w'umugwiza tunga. Kujya bavuga ngo inyoni ziguruka ziri mu bwoko bumwe. Hama nashaka tugane ku kibazo cy'ujya mukobwa wawe Camille. Hama ndabizi yuko kajya gahungu kabana n'ujya mukobwa wawe Camille. Tacho karicho ubuzu bwabo nyene ari ubusuguma nyene. Nk'umugwiza tunga mugenza wanje ubona gute ko nanje sangwe mfise umuhungu yize hanze nawe nyene ari umushoramari ubona gute hamwe tworamuka tukinye mission kajya gahungu bakavana n'ujya mukobwa wawe akaca bana n'ujya muhungu wanje. Je baza yuko ico atari kibazo kinini cyane kuko nubundi urya ari hajya kubera jiyo byose byakenera amahera ari gufungura byose ni jewe twabivuganye neza ntaco buza yuko ndamusohora hama tugakora ibyo dushaka twega nk'abavyeyi kuko bajya urya n'umwana wanje nawe n'umwana wawe ufise kumuhitegeko akarigenderako nkuko nanje namuhaye itegeko ku mukobwa wanje akarigenderako ivyo vraiment ahubwo turabe tubikore hakiri kare vuba vuba. Okay, hama urya muhungu wanje yari yasimbiye mu Bufaransa gatonya hari umuzigo yari yagiye gutorayo. Mugabo je pense que nko mu kwezi kuza azoba ari ngaha kandi je umuhungu wanje naje atizakubwira ku mahame y'wanje ko yabinsavye kuva kera kandi urazi ko kuva kera yahoza kundi urya mukobwa wawe gusa niko vyashitse nyene nakundi. Hama nk'abavyeyi tuyaze neza reka tugere tugikorereko ukanye hirya nkanyino hama tubashire hamwe nakaritunga rija irindi riri. Wow, neza cyane. Je numva tuyaze neza hama ndaguherekeza kuko hariho commande fise. Urabona ko bariko barapakira hajya hanze ndindiriye baheze gupakira baze guharure bampa amahera. Hama mukuri murakoze cyane. Nibaze yuko inyishu nziza nzoyihabwa na mwebwe mu gihe umuhungu wanyu muzaba mumaze kuvugana nawe nyamara kuza jewe n'ukuri nguma ndi ku mwanya. Okay, bom tuyaze neza aho ndibasa ko ataribi. Hama nanje hari imiduga nayo natumye ko yashikiye muri Tanzania ubu ndibaziza yashitse reka nanje simbe ndabe yuko boba bayishikanye amandodiro mekanisi abanza ikontrole ya
tuyaze neza hama bisigaye tuza turamenyeshana. Okay, murakoze cyane, umunsi mwiza rero. kuko urumva ko umutima wawe ukorohereza kumva ko bikorera ubuntu. Camille, je nabonye ko nagufasha muri ino nzira, ariko nimba bitakuguye neza nta kibazo ntugende. Ubundi ho byagenze gute kugira wisange muri ino situation? Kwisanga muri ino situation ntabwo ari ibintu nifuza kandi ntabwo ari ibintu nateguye. Byarashitse nkundana n'umutipe yari hanze anyemerera ko azoza ama tukagira mariage, ari wo urya munsi mama yakurondeye kugira ngo ntamaramara mu bagenzi ndetse no mu muryango. Umutipe narindiye kaza ndabura, ngera kumurondera no ku telefone yiwe sinamutora kuko amaze kuza urumva ko nimero yo mu Burundi yari goye gutora ngo ndamurondereko. Muga imbere y'ivyo hari umutipe twakundana, umuhungu yaramviriye mu buzima ariko sindavyicuza ko yaramviriye mu buzima kuko anico ariko marira ko nawe ubuzima yarabayemo ntibwari uburyo ubuzima bwari bwiza. Urumva rero Ange, twicaritse ngaho ubwira ngo nikindi kandi imbere ya byose mbagiye gushimira kwanza kubona wagambutse ukitaba ubutumire bwanje. Ndibaza ko usanzwe uzi yuko Camille yanujya mugabo wiwe ari uguhendana gusa hajya atarugo bubatse. Icyo ndaguhamagara ngare rero nugira nikindi, urazi yuko ujya mukobwa Camille umuhungu yari kumutwara mu diaspora yaciye amukwepa bimirije urubanza. Sasa rero sinshaka yuko ujya mwana w'umukobwa abandanya aba muri rujya rugo ababaye kandi ari uguhendana gusa ngo nabo barubatse. Kintu myenda kuzana ngaha rero ndaguhamagaza ngaha, shaka ndaguhe mission ngiye kuguhereza ntugire n'indi. Je ndashaka ugende ujya mugabo wa Camille uje kumuresha uburyo bwose bizosaba, je nditeguye kubuguhereza. Biba ngombwa yuko nkundana n'uwo mutipe yari hanze kuko nabona uwundi ariko arantigita inyuma. Nta buzima bwiza yari afise, yarashitse ariyahura. Yego narababaye kuba yiyahuye ku bwanje, ariko buri kintu cyose kiba gifise intumbero. Byarashitse nishimira uwo yari hanze ariko nawe yarampemukiye, ari nayo mpamvu ubona ko nisanze muri ino situation. Mugabo ntaco bimbwiye kuko warakoze kumwumvira mama. Ntabwo byari ibintu byoroshe kwemera kuja kwicara aho undi muhungu yari kuba yicaye kubera amafaranga kugira ngo ntamaramara. Ntabwo ndavyicuza kuko uno munsi ndagufise. Camille, jambo nakubwira nuko nakubwira ati nkora gusa bavuga ati gukosa si bibi, ariko gusubira muri rya kosa nibyo aba ari bibi. Buno buzima hari igihe tuba twifuza ibirenze ariko bikarangira na bya bindi bike tujye tubaza. Ariko wagize amahirwe
uransima agukunda uzomwumvire mama iminsi yose ama nanjye ndahari nditeguye kugukorera icyo ushaka cyose. Ico gusa nta kazi na kamwe kigera kananira gukora mu buzima bwanje, kandi I'm ready gukundana n'ujya muhungu. Ikibazo rero gihari muri ivyo vyose. Okay, ikitabuze nico nk'umuntu yiyemera ku mahera yiwe kandi yifuza ko umugambi wiwe ushigwa mu ngiro, je ngena niteguye. Izo ni miliyoni 2 genda ukoresha hama ikizokenerwa cyose inyuma yaho ndi hano kuba kugusutena wewe ushitse umugambi wanje je nagusafi. Hama ndibaza tuyaze neza kubitakorera. Nta kintu na kimwe amafaranga adakora. Sure. Yeah. Merci beaucoup. Ndishimye cyane. Kandi merci beaucoup. Kamwe mu ntaranubwira nje umugabo ndagufitiye surprise ariko nawe ndakubwira yari nawe ndakubwira uraza kubibona ku mugoroba. Merci tujana. Bayo surprise. Shakwambara kugenda gucagurira inzu wambara. Okay, biza kubona ko vyombera. Ivyo nambara. Kwanda gutegura inzu wambara kandi urabasiza kuva ngaho waberewe. Yes. Hama Kamili, nje kukubwira ikintu kivuga cyo. Je nibaza ko igihe ari ikinyene. Je mbona Arnaud akazi kiwe kahetse. Sinumva, merci ma fille. Sinumva ico tuma aguma ngaha Arnaud kuvaza ngaha na consommation. Kujya kwambara meme n'amayinite ntasohoye amahera tukagura n'amayinite. Rero mu gihe ari ngaha ari karakonsoma atari karinjiza kandi igihe twavuganye carakwiye je mu mwanya y'ugenda. Okay Mama, by'ukuri ndakumva kandi ndagutahura, ariko Jenny nibaza yuko ko yamaze kwiyemeza ko agiye kubikora ata mafaranga gusavye. Ndizera nta kikenya kazobikora kandi atakintu na kimwe asuye kukugoza. Kandi nawe ubu urabona ko umwana w'umuhungu ntazicara azogenda kurondera kuko yari yemeje ko ata mafaranga dusubira gusaba. Kamilia, ndakubwira ikintu kimwe. Cubwenge ubone kure. Mbega uwo mutima ubona yuko ashobora kwitanga yaje ngaje gukora akazi. Hama uno musi akatubwira yuko atakazi ashobora gukorera amafaranga. Uyo mutima yobagize umutima mwiza kutubwira twebwe uwo mutima nyabaki. Woguze cishije nyuma yavyo. Umviriza. Dekana nawe, deka gende. Kuko hari hundi muhungu mwiza. Umuhungu mukwiranye, umuhungu ari kuri tape yiwawe. Ahari amaze gutegurwa mushobora kubana, sivyo? Ashoboye kuzokurera nk'umugore. Kamilia, kuranyumva. Reka Arnaud tumusezerere agende, nta nikindi. Mama,
by'ukuri uribaza ko nomara bingana gute mu gihe nomara amezi 3 ngatandukana n'uwo hama nkaca mbana n'uyundi noboneka gute mu bantu ko si kugira ngo umara amaze mu bantu ga mama ndakwinginze ko yemeye kubikora ku buntu reka ngumane nawe no Camilla ndakwaza ikibazo kimwe eske no kugeza isaha mubabana nk'umugore n'umugabo cyane wamaze kumukunda cyane none utaramukunda no ushobora kwisigura gute yuko ushobora kwanga yuko aho nava ngaha ukabuze naho kumukunda umbwize ukuri niba ari ikintu cishije nyuma yabyo mwebwe babiri maze kuvugana cyangwa muri ko murakora ntazi umbwize ukuri mugabo akaba atakina kimwe cishije nyuma yabyo Camilla Arno ategerezwa kuva muri nonzo okay Camilla mbwize ukuri rero mbwize ukuri menye ico mfata nico ndeka sivyo ukabuze ko mukundana mubanye nk'umugore n'umugabo umbwire sino atari uko ari ngaha ku gakazi ategeza gusohoka wavyumvise urumva ubunyana uribagiye la fois passe ukunwa telefone agasaki hazindukira ngaha meme no kwibrosa ntashobora kwibrosa yasaze ngo akeneye kugenda mbe uribagiye yuko akazi kagira intango kakagira n'iherezo aho no twavuganya akazi yaragatanguye bunaho yagahejeje Camilla akazi ko kaheze ariko arakora ikinga kiri maze ko agenda kandi navuze yuko ategeza kugenda Camilla okay mbwira basicishije nyuma yabyo n'umugabo wawe ni musaza wawe ugumufata yuko aguma ngaha kubera iki uri kufata kubiki igituma ufata yuko Arno yoguma ngaha ni giki mbiriza rero narakuvyaye ntiwamvyaye ndategetse sinsavye okay ndasize mvuze nk'itegeko apana igisabo Arno akaza umubwira uti mama yavuze nti akazi mwahanye waragatanguye uragahejeje ejo mu gitondo aho bukera azinduka afite ibintu byiwe sinjye sinjye